Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zitangaza ko zirukanye inyeshyamba z'abarundi za FNL muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Abarundi bari mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi muri Tanzania ntibemerewe guhinga bimwe na bimwe. Leta ya Tanzania ivuga ko imirima yabyo ishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Bo bakiriye gute iki cyemezo? Igikoti nacyo twagitera kugira ngo turonke akasombe isambu kugira ngo twongereze amaraso nuko turengarenga nyine kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi. Gori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ibyo kwimbura, ariko umuntu yarondera ko kurya kugira ngo harabe yuko yotaribukiriza k'i Burundi. Aba ni bamwe mu barundi b'impunzi bo mu nkambi ya Nyarugusu muri Tanzania. Ethiopia, Misiri na Sudani bazasubukura ibiganiro ejo kuwa kabiri ku bibazo byo gusangira amazi y'uruzi rwa Nile. Mugume hafi, aya makuru twabateguriye atabacika. Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Cibitoke ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda barashima inama abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi bagiranye mu cyumweru gishize. Barasaba ko inama nk'izi zikomeza kugira ngo umubano wongere kugaruka nk'uko wari umeze hagati y'ibihugu byombi mbere y'umwaka w'ibihumbi 2015. Amajwi yabo yakusanijwe n'Ijwi ry'Amerika ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi. Twumvise imishyikirano yabaye, dutangura kumva akanyamuneza twizeye ko imipaka igomba kugururwa, hama tukongera tukagirana imigenderanire nk'iyo twahorana kuva na mbere. Na cyane cyane nka twebwe twegereye ngaha ku mupaka tugira ingorane cyane kumva hari aho umunyarwanda baba bahagaze hakurya y'uruzi ntavugane n'umurundi, tuja twumengana amacakubiri atagira agarukira. Twe tukaba twararyohewe, twifuza ko bishobotse ibiganiro bikagenda neza, nuko bovugurura amayira tukongera tukagenderanira, abafise inshuti barahebanye tukongera tukaramukanya nk'uko twahora kera. Byarangiye cyane kubera nk'ubu turi mu bukene budasanzwe, twari mu tuntu tukabura iyo tudushorera kuzana amafaranga y'agaciro, nuko abambuka kujya kuramukanya abagenderanira na cyane cyane nk'abatera ibyamwa. Mu Rwanda hariho akarusho gusumba ino mu Burundi ku bintu by'ibyamwa, mandarine, indimu n'ibindi, nuko byo turyohera cyane rwose dusuye kuganira imigenderanire tukaza turatemberana nk'uko byahora pembe. Je naryohewe cyane, nyanezerewe rwose kubera u Rwanda n'u Burundi bari baratemberanira, natwe turunguka cyane. Nk'ubu batariko baratemberanira twarahombye rwose. Reka ahubwo ntituzobona kiraciyemo ngo bisubire bigende neza. Bigenze neza ahubwo tuzoshima n'Imana. Turiko saba abategetsi babiri nuko baja hamwe bakumvikana bigasubira bikagenda neza nk'uko byahora ubwa mbere. Ubu imigenderanire ntabwo imeze neza kubera nyene u Rwanda n'u Burundi turagihurizako. Tukaba dushaka ngo baduhurizeko bisubire nka mbere. Ukuntu nabyumvise byaranezere cyane, maze kumva ambasaderi w'u Rwanda no u Burundi bicamo bakaganira byaranezereje cyane. Ahubwo tugasaba nyine ko boyaga bahuza bikamera nka mbere, twagira imigenderanire. Ubwa mbere twaragenda mu Rwanda akagera saa turiyo nta kibazo, mu Nyarwanda akagera saa no mu Burundi nta ngorane. Ahubwo bisubiye kuba nka mbere, twembere twobyishimira cyane cyane hano ku mupaka iwacu. Imigenderanire ikongera kuba nka mbere, twobyishimira cyane rwose. Ngaha ku mupaka icyo duhombana twatudandaza cyane tukarangura tukaja mu Rwanda bigasohoka neza, ariko ubu urabona aho bugariye urwango rukaza ntabwo byasubiye gukunda. Ubu turakenye cyane rwose mwe bitavugwa kuko uburyo dufise byose biduhereramo nta n'amahera turonka. Twosaba nkatwe bakatwugurura nkatwe abadandaza tukaza tuhiganye n'ukuntu natwe twoba nk'uko byahora nka mbere. Twe byatunezereye kubera ubwa mbere u Burundi n'u Rwanda bicumvikana, twarapakira abakiriya kuva mu Rugombo tukagera mu Bugarama, twaragira inyungu ndiniya cyane, ariko ubu siko biri. Ubu byaramaze kumera nabi, hamwe byo mera nka kera. Twobishimira Imana cyane kandi dukengurutse nk'abantu b'imvuka ntaro ngabo twite dusanzwe dukorera nga tubonezerwa rwose. Akarusho karimo kenshi kandi kanini ya rwose mu imigenderanire bimeze neza y'ibi bihugu duhana imbere. Kuri twebwe dusanzwe twakumpara nk'akarusho karimo, kandi baba bakure akarusho karahaba kanini. Mbo mu gihe dusaba imigenderanire myiza, nka jewe sanzwe ndi umumotari ndi umunyonzi, araza kampa akazi nkamuka mu rugo nkabandanya kera bwa mbere twaraza nka tukagenda kuri karangamuntu ata ibintu bya resepasi n'iki, ariko karangamuntu werekanye tukagenda mu gihugu gikoranye cy'u Rwanda ukavura nayo mu kire kandi ugenda direct mu Rugombo cyangwa ukamuka mu Rugombo ugenda mu Rwanda, ariko ubu siko bikiri. Urabona ko ibintu byamaze kuba nabi, umva gahombo ni kanini ya gose. Ni ukuri abategetsi babiri mwabigire vuba vuba nyamba byoshoboka, twoshima Imana. Igisirikare cya Repubulika
Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiratangaza ko kirukanye inyeshyamba z'abarundi za FNL mu biririro byazo muri teritwari ya Mwenga mu ntara ya Kivu y'Epfo. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira aratugezaho inkuru irambuye. Nyuma y'iminsi 50 igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyari kimaze gitangije urugamba rwo kurwanya imitwe y'inyeshyamba z'abakongomani n'iz'abanyamahanga zikorera muri teritwari ya Mwenga mu ishyamba ry'Itombwe no muri Fizi ndetse no mu misozi miremire ya Uvira. Umuvugizi wa gisirikare muri aka karere Kapiteni Dore Kasereka avuga ariko kuva igisirikare cya FARDC gitangiye kurwanya izo nyeshyamba tariki ya 4 y'ukwezi kw'icyenda umwaka wa 2020 cyishaka kurwanya 27 naco gitakaza abasirikare 3 ndetse gikomerekesha abandi 4. Mu itangazo igisirikare cya FARDC cyaraye gisohoye Ijwi rya Amerika rifitiye kopi kivuga yuko muri urwo rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho y'abanyamahanga FNL, Red Tabara na CNRD ndetse n'iy'abakongomani, igisirikare cya Kongo cigaruriye bimwe mu birindiro iyo mitwe yari isanzwe ikoreramo kakivuza Mpegeri no mwifinda ho muri grupema ya Kigoma ahari hasanzwe hakorera Red Tabara. Muri iri tangazo kandi igisirikare cya Kongo cyemeza yuko kigaruriye ibirindiro bya FNL byari na Maramara na Bombi na Nanjala ho muri sekiteri y'Itongo muri grupema y'Abasimukinji Premier. Ubuyobozi bw'igisirikare cya FARDC bukomeza kwemeza ko bwirukanye n'inyeshyamba z'abanyarwanda za CNRD na Mayimayi Kijangara mu kibaya cya Rusizi ahitwa Kahungwe, Kanga na Rugezi. Twagerageje kuvugisha umuyobozi wa FNL General Aloys Nzabampema bivugwa yuko yahunze yerekeza mu ishamba rya Nyaburunda na Kashongo ariko telefone ngendanwa ntiyakunda. Ariko tuvugishije bamwe mu bagwanyi ba Red Tabara bemeza yuko igisirikare cya FARDC cyageze mu birindiro byabo byari kivuza Mpegeri. Red Tabara ihunga batagwanya kuko ari nta gahunda bafite yo kugwana n'igisirikare cya Kongo. Igisirikare cya Kongo gitangaje yuko kigaruriye ibyo birindiro mu gihe mu misozi miremire Minembwe kuva ejo ku Cyumweru ahitwa Bigaragara na Byarere na hari intambara hagati ya Mayimayi Biloze Bishambuke na Twigwaneho. Vedaste Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika Uvira mutara Kivu y'Epfo. Biza iyarusha muri Tanzania kubera ibibazo bye by'uburwayi afite. Kabuga yafatiwe mu gihugu cy'Ubufaransa mu kwezi kwa 5 gushize. Leta ya Tanzania yabujije abarundi batuye mu nkambi z'impunzi za Nyarugusu, Nduta na Mutenderi gutera ibihingwa bikura biba birebire nk'ibigori, imyumbati n'urutoki. Ivuga ko bishobora kuba ubwihisho bw'abagizi ba nabi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania James Jovin yatembereye mu nkambi ya Nyarugusu maze adutegurira inkuru ikurikira. Mukahise impunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu zama zemerewe kurima ibiterwa bitandukanye mu masambu mato mato yegereye imihana yabo. Ivyo biterwa byafasha cyane gukabukanya ibiribwa baronswa. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika aha batubwira ivyo babujijwe. Twumvise ko babuje gutera ibiharage, imyumbati, ibigori. Yego kwiringa muri iyi nkambi bashobora gutera ibiterwa bitandukanye. Ibigori tugatera udukoti tugatera no turengarenga. Izo mpunzi zivuga yuko ivyo biterwa byahora bibafasha cyane cyane mu gukabukanya ubugari n'ubushaza baronswa minsi yose. Eka nk'ibigori turavyo twabitera nyene kugira ngo turabe ko tworonka ico gushira mu ziko kubera tutaja mu gihe kurimayo cyane kuko turonka agahera ko kukigura. Igikoti naco twagitera kugira ngo turonka akasombe isamvu kugira ngo twongereza amaraso nuko turengarenga nyene kugira tudufashe tuze turahindura mu gihe twumvise ubushaza yuko butuguye nabi twacha duhindura rero ko tubogaboga. Ibiterwa byarufasha cyane ko nk'imyumbati sintwarima ngo twimbura imyumbati ko nta kimera ariko kandi twasoma udusombe tukadufasha kora bano tuntu tubogaboga twadufasha cyane. Ibigori navyo nta mwimbo twaronka twimbura tukuvuga ngo turashira mu bigega cyane twaziganye ariko byadusahiriza ku muntu akaronka utwo yosa mu gihe atari twese dushobora kuronka amahera kujya kugura ibigori mu isoko. Byadufasha cyane ibigori byadufasha cyane kuko nta muntu yavuga ngo agiye kurondera ivyo kwimbura ariko umuntu yarondera two kurya kugira ngo harabe yuko yoza aribukiriza ki Burundi canke iyo ntuze iyo myumbati twaronka gasombe canke twateka dusogoro tukaza turakaba n'izi ndya baduhanga kuko indya ya misi yose ari gihe usanga yakugamiye mu kanwa tukavanga kugira ngo turebe ko twogarura amapeti. Umutekano muke ni kimwe mu mpamvu zitumye abarongozi b'inkambi bashyiraho iyo ngingo yo kubuza impunzi kurima. Bivugwa yuko abakozi ba nabi byoborohera kwinyegeza muri ivyo biterwa. Uko bavuga yuko ari umutekano muke kuko
yuko mu bihe bihitiye harabaye ibintu by'ubusumasuma ariko tujye tugiye kuraba si ukuvuga ngo n'ubwo busuma bwahabaye hari ibigori bisoya cyane ibyo bikotikoti ahubwo hari muci sinzi rero yuko mu gihe mu mva hariho abasuma bazoca bagwira kandi buca ariho habaye ubusuma cyane kumva bavuga yuko ari kumvo z'umutekano muke yuko abasuma babyinyegezamwo. Umukuru w'igipolisi cya Tanzania Simon Siro yarakoze urugendo mu nkambi ya Nyarugusu. Mu rugendo rwiwe yagabishije ko igipolisi kigiye gukora isakwa rinini ry'abagizi ba nabi mu nkambi za Nyarugusu, Mutenderi hamwe na Nduta no mu ntara yose ya Kigoma. Yavuze yuko iyo ngingo ifashwe kubera ibitero by'abakozi ba nabi bakoresha inkoho biboneka yuko biriko biriyongera. Watu wanalalamika sana kuhusu ujambazi. Maelekezo malalamiko wanasema ni hao wakimbizi. Abantu baravuga cyane ku bijyanye n'ubusuma bagaca bavuga yuko ari impunzi. Reka ndabasabe inshuti zanjye impunzi, mudashaka ubugizi bwa nabi, turasabye muduhe inkuru abo bantu tubakorereko. Nimba hari impunzi itunze inkoho kibure ikigwanisho cyo cyose inava ngaha atagenda agitemwe ibarabara. Mimi huwa sina mchezo na jambazi. Mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini. Hirya no hino tuyahereye muri Tanzania aho abaturage bazatora umukuru w'igihugu cyabo ejo bundi kuwa gatatu. President John Magufuli nawe ni kandida arashaka manda ya kabiri. Fidel Niyongabo yaduteguriye inkuru. Perezida Magufuli yaragiye mu bice bitandukanye by'igihugu mu gikorwa ciwe cyo kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu azoba ku munsi wa gatatu. Yarashimagije imiliyaridi n'imiliyaridi y'amadolari leta yakoresheje ku rugomero rushasha rw'umuyaga nkuba ku nzira ya gari ya moshi hamwe no gusubira kunagura igisata c'indege zitwara abantu mu gihugu. Yabwiye abari mu ikoraniro ryiwe mu buraruko bw'igihugu mu ndwi iheze ko ubuyobozi bwiza butegerezwa gushiraho imigambi iteguye neza. Yatanze ibiharuro vyerekana kugena amafaranga yinjiye mu kigega ca leta yiyongeye hafi inshuro zibiri. Avuga ko ivyo vyafashije mu kubaka inzira ya gari ya moshi n'urugomero rw'umuyaga nkuba. Amatora yo ku munsi wa gatatu azohitamwo kandi abazoba bagize inama nshingamateka nshasha. Imigambi yiwe yatumye akundwa n'abanyagihugu batari bake, yamara abari mu itangazamakuru ryigenga n'abanyapolitiki batavuga rumwe nawe bavuga ko batera baturuwikwa bikomeye. Leta yiwe irahakana ivyo vyagirizo. Abatavuga rumwe na leta bavuga ko leta itorohereje indorerezi z'amatora zabo ibihumbi n'ibihumbi zishaka kubona ko amatora abaye atatunenge. Zito Kabwe ayoboye umugambwe utavuga rumwe na leta ACT Wazalendo avuga ko izo ndorerezi zitarekuriwe gukurikirana uko amatora azoba ariko aragenda hazobusuma. Byagabishije ko ivyo bishobora gutuma haba uruhagarara. Amenyesha ko atankeka amatora agenze neza abatavuga rumwe na leta bazoyatsinda. Ethiopia, Misiri na Sudani bazasubukura ibiganiro ejo kuwa kabiri ku bibazo byabo byo gusangira amazi y'uruzi rwa Nile. Fidel Niyongabo arakomeza. N'amezi agera kuri abiri nyuma y'uko Misiri ivuye muri ivyo biganiro amatati hagati y'ivyo bihugu bitatu ku bijanye no kuzuza amazi mu rugomero rukomeye rw'umuyaga nkuba rwa Ethiopia ku ruzi Nile ntaratorerwa inyishu. Urwo rugomero rwatanguye kuzuzwamwo amazi mu kwezi kw'indwi. Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa ayoboye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ku rwego rw'abakuru b'ibihugu amenyesha ko gusubira kubandanya ibiganiro ku rugomero ku ruzi Nile vyerekana ko Ethiopia, Misiri na Sudani zishimiye ibiganiro biyobowe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Gusubira kubandanya ibiganiro bibaye iminsi ibiri nyuma y'uko Ethiopia itumye ko ambasaderi wa Amerika muri ico gihugu ku bijanye n'ivyivuga ko ari ugukokeza ingwano hagati yayo na Misiri kwerekanywe na Perezida wa Amerika Donald Trump ku vyerekera urugomero ku ruzi Nile. Perezida Trump yasavye ku munsi wa gatanu w'indwi turangije ko ivyo bihugu vyompi vyumvikana ku vyerekeye amatati ari hagati yavyo. Yamara yavuze ko urugomero ku ruzi Nile ruteye ibibazo bikomeye cyane Misiri, ko ico gihugu gishobora gufata ingingo yo kurusambura. Perezida Trump yagirije kandi Ethiopia ko yarenze ku masezerano yahagarikiwe na Amerika mu ntumbero yo gutorera inyishu amatati ku ruzi Nile. Yatangaje ko yategerejwe kugabanya ifasha. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo arashima amasezerano yo guhagarika imirwano muri Libya, avuga ko ari intambwe itanga icyizere. Fidel Niyongabo. Ivyo umushikiranganji Pompeo yabitangaje no musi wa mbere. Yavuze ko amasezerano yo guhagarika ingwano hagati y'impande zitana mu mitwe muri Libya ari intambwe yerekana ubutwari bwazo. Yamenyesheje ko abagwanyi bose b'abanyamahanga bari mu gihugu botegerezwa kuba bahavuye mu kiringo c'imisi 90 hisunzwe ayo masezerano.
Pompeo yashitse ku mugwa mukuru w'igihugu c'Ubuhindi New Delhi aho yahagaze ubwa mbere mu rugendo arimwo mu karere ka Aziya. Yatangaje ko bikenewe cyane ko impande zose zishigikira ukugenda neza kw'ibiganiro vyahagarikiwe n'ishirahamwe mpuzamakungu i Geneve mu Busuwisi ku munsi wa gatanu urangiye. Yahayagije ubuyobozi bwa Libya ku mpande zose kuba bwafashe intambwe ikomeye cyane yo guhagarika ingwano. Yongeye kandi ashimagiza uruhara rukomeye ishirahamwe ONU ryagize mu korohereza ibiganiro hagati y'impande zitana mu mitwe muri Libya. Mike Pompeo yatangaje ko biteguriye gushigikira umugambi wo gushikiriza ubutegetsi urwego rushasha ruzoba rujejwe gutegura amatora rusangi mu gihugu. Amenyesha kandi ko biteguriye igenwa ry'intumwa idasanzwe nshasha ya ONU mu ntumbero yo gufasha utwigoro twayo two gushigikira ugusubiza hamwe kw'abanyalibiya. Asaba abanyalibiya bose kubandanya kubakira ku ntambwe zimaze gushikwako harimwo amasezerano yo guhagarika ingwano. Mu gihugu cya Belarusiya abatavuga rumwe na leta basabye rubanda gukora imyigaragambyo mu gihugu cyose. Fidele Niyonga barakomeza. Rumwe na leta bateye akamo k'iyo myiyerekano uno musi wa mbere ni mu ntumbero yo gutuma Perezida Alexander Lukashenko ava ku butegetsi inyuma y'amatora yabaye mu kwezi k'umunani bavuga ko yibwe. Svetlana Tikhanovskaya yahiganywe bikomeye na Lukashenko yahunze igihugu muri iki gihe yagabishije imyiyerekano mu gihugu cyose hari zindwi zibiri mu kigoro ko gusubira guhinga umuhari w'abagira imyiyerekano. Asaba ko Lukashenko atanga imihoho ahagarika ingufu z'umurengera zikoreshwa n'abajeje umutekano ku bari mu myiyerekano no kurekura abantu amajana n'amajana bapfunzwe ku mpamvu za politiki ngo canke abanyagihugu bahagarika akazi mu gihugu cose. Yamara Lukashenko yaranze gutanga imihoho asigura ko yatsinze amatora n'ibice 80% vy'amajwi. No munsi kuwa mbere ikinyamakuru cigenga gikorera kuri internet tut cerekanye amasanamu y'abakozi bagararije akazi mu mahinguriro akomeye atari make mu gihugu. Umuvugizi w'umushikiranganji wa mbere yavuze ko amahinguriro akomeye mu gihugu yabandanije gukora nk'uko bisanzwe. Ku ruhande rwiwe Svetlana Tikhanovskaya avuga ko ivyo ari binyoma leta iriko ishikiriza. Intambara yanze guhagarara mu karere ka Nagorno-Karabakh hagati y'ibihugu bya Armenia na Azerbaijan batitaye ku masezerano yo guhagarika imirwano bagiranye mu cyumweru gishize hano i Washington DC. Nayo ni inkuru ya Fidele Niyongabo. Ivyo bihugu byombi vyagirizanije uno musi wa mbere ko vyarenze ku masezerano yo guhagarika ingwano aherutse guhagarikirwa na Amerika mu ntara ya Nagorno-Karabakh. Ivyo vyatumye impungenge ku vyerekeye guhagarika ingwano muri iyo ntara. Mu ijambo yashikirije kuri televiziyo, perezida wa Azerbaijan Ilham Aliyev yatangaje ko ashaka gutorera inyishu intambara muri ako karere hakoreshejwe uburyo bw'igisivile n'ubwa gisirikare. Yasubiye gusaba ko abo mu bwoko bw'aba Armenia bava mu ntara ya Nagorno-Karabakh kugira ingwano ihagarare. Perezida wa Armenia Nikol Pashinyan yashyize ubutumwa imbere yaho ku rubuga Facebook avuga ko igihugu ciwe kibandanya kubahiriza amasezerano yo guhagarika ingwano. Ingwano yasubiye kwaduka mu ntara ya Nagorno-Karabakh ku itariki 27 y'ukwezi kw'icenda. Abantu amajana n'amajana barishwe. Ibihugu bikomeye vyo kw'isi ntibishaka ko ingwano yo mu ntara ya Nagorno-Karabakh itandukira akarere. Agahengwe ka nyuma kumvikanywe ko ku munsi w'Imana urangiye mu biganiro abashikiranganji bajejwe imigenderanire ba Armenia na Azerbaijan bagiranye n'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Amerika Mike Pompeo.